kubera ko atabamenya akazoza kiwe nzi yuko urose positive akantu kige ntawuzi aho no muco ndavuga ngo no one knows what the future holds. Ntawuzi ico kazoza katubiki. Sibona ngo lesson yize nuko niyo ubona akantu ko kwiga urakiga umenya aho kuzo gufasha. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, murakaza neza muri Tresor talk. Ku bantu tutari twabanye muri mu mapati yagiye arabanza, tugarutse na parti ya gatatu ariyo ya nyuma. Ni jewe Tresor hamwe na Darcy Uwimana. Uyu munsi tuza kumaririza urugendo rwacyabandanya mugabo tuza nivera ku musozo. Ni nko ku musozo kugira ngo dukrotire ino parcours hama inyuma y'igihe runaka dushobora kuzogaruka tubabwira ivyakurikiye mu gihe Imana izoba yadupitije ubugingo ubuzima kugira ngo dushobore kuba tumeze neza. Reka rero tubandanye tuvuga mbaza nti none malgré y'ivyo bintu byose wagiye uracamwo ko tubona urugendo rwari runini, ni ikihe kintu wahigiye uvuga yuko vya nk'icigwa warahakuye utarusanzwe ikintu gishasha warahakuye? Ikibazo kiri very complex. Ico novuga nuko d'abord wakoze kukumbaza ico kibazo kuko kimpushije kwiyumvira beaucoup plus beyond kuba ibintu byinshi usanga umuntu abamo ugasanga n'amasomo ariho yize mugabo wowe mubaza nyene straight forward ashobora en fait nuza ko bibaye ndi umuntu aciyemo twabivuze mu kiganiro giheruka yuko abasanga ibibazo ugiye uhura ahantu ibijanye n'ururimi, ibijanye n'ikibano, ibijanye n'ikirere. Neza yuko à partir des solutions kugira abagenzi benshi bigufasha kumenya ururimi, bakwigisha aho uzoza uraja gusoma, bakakwigisha kandi ururimi. Neza yuko byanyigishije yuko ubuzima kwiye gufashanya. Tubona abantu benshi baza mu Burundi ngo ugasanga umuntu amaze imyaka 15 tazi Kirundi. Yana tangaza cyane naho ngene usanga nyene wihutse cyane kwereka kurugisha ururimi. Cyangwa ati wow, natwe kumenga ndazi umwigisha yigisha kuri University y'u Burundi amara kwinjira mu Burundi bawugeza n'uyu munsi n'amajyamatambo y'Ikirundi tayazi. Uvuga ati niwe natwe kitiro yacu bimeze gute? Kuvuga ko muri skills dufise canke ubumenyi twokongera bwo n'akantu ko kumenya kwitegura mu ndimi zitandukanye. Bien sûr. Bon, on twitegura cyane uza ko Abarundi ninyanaza ko Abarundi turi mu bantu bavuga indimi nyinshi. Ntubeshye kubera ko na hano uravye nk'abanyeshuri n'amandabiraba kenshi Umurundi iyo ageze mu bintu byinshi nubwo wasitova yuko ari on top ari hejuru cyane aragerageza base uburyo yokwinjira muri ico kintu. Abanyeshuri b'Abarundi bagiye hanze kenshi usanga bari top. Sinzi ko system yacu ngiye ko system yacu tubazi ko twiga ibintu byinshi, indimi, ibiharuro, ndagutakiye ugasanga rero biraje une fois biradufashije. Kandi baza ko byamaye icigwa yuko ubuzima twiye gufashanya rero kandi kizira kwigunga ngo wibeko cyane ko nayavuze biheruka. Isanye kuba open, ukaba open aho uri, aho muri kumwe, kumsa nawe maze kubugurukira nabo barakugurukira azanye ibintu neza cyane. Apari icyo kintu cyo kuba open ukamenya kwiyaranja mu tuntu tumwe na turiya, nta kindi cigwa waba warahakuye mu marge y'urwo rugendo rwose twagiye turakora? Bon, nibaza yuko nibuka ko nigize kugira experience nangiye gufata menga bus
Ngiye baje mfate y'ishure canke ngire nyene public. Nyene nguma ngira amadidane gushika yaho n'imvura iba ntafata bus nagirwa. From that day I was like nibiza gufata ingingo kandi ngimaze kuyifata mu mwanya muto kandi ntibandukeko kuko plus utrena abenshi bariko bironeka par exemple you just find that decision, you decide, you go for it. Ari mbi urabandanya urugendo kabisa, ari nziza ubugabo bwumva ariko buryo bwiwe. Thank you very much. Ameze nka kitiro y'iwacu hari ukuntu nko kwiga usanga ugasomesha inzoga usanga umuntu ariko ajija ikintu bivaye n'ukuntu nk'akarorero yabonye abantu baba mu kibano bari successful ahubwo rero ako kandi rero kaciye kazana ikindi kintu mugabo nkeka tuzobigaruka ko mu zindi topics tuzaturagira ikintu cyo kumenya gufata decision kuko kumenya ikintu ushaka kandi nakandi kantu ni ikindi kintu kiri dukeneye kudevelopa. Bon, ni benshi aho bafashe amarizo dufata mugabo gufata decision mu mwanya muto ugafata na decision nziza ibintu bishobora kuba biri complex. Rero ibintu byo usanga tugenda duhura nabyo ugasanga nk'akarorero waje ugomba kwiga ikintu kanaka uvuga no peut-être mu gihugu cyofasha ikikurusha iki ugafata indi decision kanaka et par après ukaza guheza yuko decision wafashe ahubwo wari wrong. Nibaza ko byarafashije cyane ku biza ndafata des decisions naciye kure cyane bagaza abantu bafashe decision nziza ndafatiye gufata plus abafatira menshi cyane ego nibyo critical thinking ni ikintu cyiza no plus abafatira menshi cyane plus usanga ziri kurafata ide nyinshi ibintu bimaze kuba byinshi noneho bica biyovya basi ikintu wari gufata zanyinshi zayobeye fish niki izazibiza sinzi neza zayobeje zani imfyisi inzira zibiza ni imfyisi. What is right? You prove me wrong. Wowe kandi woguma ndonera turi tumuntu dushaje timanyera ubwiye ko je n'umutumire w'imena ubutumire nuko nyine ni kuvuga yuko ico kintu bikunze tuzokigaruka ko tubonye gikenewe ikintu cyo kumenya gufata decision making. Ho tugeze nko ku bintu byo gutangura gukora ikintu umuntu usanga ariko iyo wiyumviriye cyane ariko usanga cya kintu cyahereye mu kwiyumvira gusa. Abanyeshuri barabizi nk'akarorero ugeze nk'urupapuro ikintu utakizi ikintu cya mbere kiza mu mutwe urashobora kucyandikaho gifuta. Ni ikintu usanga bafuse ikintu ugasanga bafuse nyinshi decision making. Ikintu cya decision nacyo numva ni ikindi kintu tuzogaruka. Nibaza yuko ari ibyo ma leçon en fait chaque défi uye nayo hariho une leçon prise hakaba kandi des solutions d'abord kandi iyo solution kujyana kuri leçon kuko niba akarorero jewe nagomba nirukanga aho gufata bus nyene wati jewe nkafata bus scolaire nyene nkaguma traîner. Yani solution que j'ai prise ukagumugira amadute none ndabigira gute byatumye ncangira cyo ndahigiye cyo ndahigiye bonaza ko ari ibyo ntabwo ukiriye mwara kandi kandi bavuze kakareso wora afati nakavuze kare ka decision making kako kenshi usanga turi ni chaos tutari nyine tazi kimyashi cyo gufata mugabo ugasanga nyine bisaba yuko tuba nyine très bref amakini naco nko ibintu bijanye no kwiyunguruza bo mu Burundi. Leçon nize nuko niyo ubona akantu ko kwiga urakiga umenya aho kazogufasha kuko ni benshi twize mu ma section scientifique
twiga mama filière technique muri secondaire kavuga jewe nacongereza nkeneye ugasanga ageze mu aeroport agiye gufata indege nicongereza gusa nuko nyene no rero uzi kubera ko atabumenya akazoza kiwe nzi yuko urose opportunity y'akantu kige ntawuzi aho no mucongereza bavuga ngo no one knows what the future holds ntawuzi ico kazoza katubiki sibona ngo numubona akantu kaje on your way kaze mu nzira zawe kige bete bazo gufasha uko twarabonye abo kafashije kadufashije natwe ndakora nico nosozerera ko ayo kandi bisaba yuko umuntu amenya guprofita opportunity yakaro opportunity amahigwe aje kubera ko ari gihe haza offre baita appel de candidature ko tudo kujana na bose bariko yiki kandi kivuge ko ukajitanga uvango ngibingo ni vyabanaka mujewe musinoshiki you try out shiramo application shiramo dossier urabe no knows ibintu vyo kwabandona utaragerageza no kugerageza ibintu byose musanzwe giving up early cyane give up simply give up sikintu nubako ikintu ciza baba ngo never give up ya muntu yabitoye nuko umuntu arabura perseverance umuntu akora patience kuko turabantu nature humaine bon la patience abantu mwiye bari vraiment bari patient naho usanga bigoye rero nasanze perseverance is the key perseverance and also decision making bo reka tugeze ngaho ivyigwa vyovyo ntitwobivuga ngo tubimara mugabo reka tuvuge nakaye kantu wotekerera abanyeshuri rumva tuvuge nk'abafite leta bazoshobora guca muri zino ngendo kuba ibisi ibintu biheze n'ubwo utoza aho turi ushobora kugenda ahandi hantu bigasaba yuko ukenera utuntu tumwe na turiya mboni kwako ushobora kuba abatoyi bawe canke abakuze canke abarundi bose muri rusange naho baba ahandi hantu bashobora kutwumva nakaye kantu wobatekerera kome nka conseil. Bon, je ne vais pas majambo ngira muri sentence imwe. You are strong more than you think. Kako urakomeye kuvyumvira kubera ko uravye kuva kuri parcours aho twagiye tuganira ibintu bisaba kwitanga, ibintu bisaba kugerageza, ibintu bisaba kuba uwundi muntu kugira ngo ushike ku kindi kintu. Rero bisigura ngo umva umenga uri faible, je ne umenga ni faible. Meza ko iyo erreur ya mbere umuntu abakoze kumva nyene kushoboye. What amahigwe aje ni gwanje. You take it. Nimbali rimgo kwiga, yugwige. Nimbara kantu kandi kubwenge nyene ko kwingura ubwenge ko wazi ko buri muntu asaza yiga. Kige kuko umunsi canke ubundi munsi kazogufasha. Bien sûr, for sure. Kandi umwanya ugiye n'umundi ntugaruka. Yeah. Umwanya ni le temps perdu ne revient jamais. Yo wize mwakantu gashobora gufasha ejo canke kwa ko tuguma dukura uko umunsi uhera turakura. Nibaza yuko nko mu gihe kizoza nitwe tuzoba turi abigisha abayobora ibihugu neza cyane. Navuze ko mu maserivisi atandukanye dushobora kubamwo, kandi umuntu dufise uruhara twese kugira ngo ikintu gitere imbere, na cyane cyane nk'uko turiko turavuga mu bintu vyo muri Afrika. Twiga muri Afrika, tuva muri Afrika, noneho si Burundi gusa canke ibindi bihugu bikeneye gutera imbere. Twese dukeneye gutera imbere kandi ni uruhara twese dufise uruhara muri muntu wese. Agaserivisi kose ukora ugakora nyene ugashize ku mutima. Nyamba wiga nasanze ntakukiriye, nasanze
akantu kose nujya muntu umenga ashira amaboro ku miryango ajya kandi amaburo akamugasaba utayasize professionalism ajya amaburo utayasize ko neza umuryango ushobora kuyibroka haje uhaga nka hano ubuguye ego kandi nk'ubu ugiye nko kurima rima neza kugira ngo ugaburire abantu bafungure nyamba ugiye nuko nyene ikintu ukora cyose gikore neza je nico kintu numva novuga sinzi ko ari cyo wokongera bon mwanyumvije ko mu ntango kugeza n'isaha baza yuko je tudi ahubwo naho isango rizokurikira mu biganiro bizokurikira muraho ikaze aho kandi ufishe uterera murashobora guterera kugira ngo tubanaye twimprovinga nk'uko nyene we are still beginners you see yeah the channel is still fresh new yeah dushobora kuhigira na twebwe ibindi bintu bishasha mukatubwira ibindi bintu bishasha ushobora gusanga ariho nka leso mu buzima wize commentaire mushire muri commentaire mutubwire bibaye nico waciyemo peut-être ko iyo commentaire ishobora gufasha uwundi nego cyane na twebwe nikadufasha for sure so murakoze cyane abo twabanye kuva muri parti ya mbere ya kabiri ndetse ni ya gatatu ariyo dusozereye kuri ino swije mubandanye mugira imigisha aho muherereye imana ibahezagire yongere ihezagire nawe washoboye kuza muri bino bintu amen 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 atakintu uvuga ngo uriko nguragorana kubera ko abantu umuntu ashobora kwitaba ikintu umuntu ashobora kwitaba ikintu atazi kivamo noneho hari abantu bagenda mu bintu bazi yuko bagiye gutora profit kandi turi benshi nacyo ntikuyemwo nanje mugabo umuntu ashobora kuza kumubarira ikintu akakwitaba ni ikintu cyo gushimira imana hamwe nawe nyene murakoze cyane